bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraba murakomeye murana kuri micro ko ari Rukundo Ange Minouche uyu munsi nk'abanishikiye mu ntara ya Ngozi aho naje gukurikirana ivyo byankumi zacu baba Miss kugasaka ivyo bari mazemwo imiss indwi yose ya one week bari mu myiteguro murabizi ko event arejo 16h rurereka tuvyage twumvirize numvirize ivyo mu mutwe ivyo bamazemwo iminsi numva ko mu mutwe habo ubu hifashe ya mugumane nanje tuyage nabo umeze gute meze neza bakwita gute banyita Mariam sinamenye Mariam nigiki cyatumye kwitoza muri Miss kugasaka icyatumye nza kwitoza muri Miss kugasaka nuko nabona abandi bigeme bariko baraja muri rihiganwa rya Miss ndavuga ati nanje muri je ndumva no bishobora ndumva yuko nanje menye ico kiringo abandi bagiye kwitoza yuko nanje no haseruka nkiyandikisha ubwa mbere nkaraba yuko no girirwa amahigwe Imana ingiye imbere nyene nanje nkaba Miss kuko navyifuje kuva kera uvuze ngo wabonye abandi bigeme baza wakurikiye umurongo waje kwera abandi canke waje kwera ko wiyumva ko ufitiye confidence umva mu bisanzwe narabibonye ariko naje gusanga muri jewe bindimu cyamvuga ati rero reka nanje seruke yego twakuri mu Miss wa kabiri urameze neza yego ni sawa akazina nitwa Christamite Muhiteka uyu ngira ndibaza ko atari ryambere mubonye twarakoranye mu interview heruka Muhiteka ndashaka kumbwire ingeso mbi ubona yuko ukatogo kaba Miss wocu uheba premièrement nta ngeso nibaza yuko mfise mbi yego donc simbona yo no hindura ku nta mfise washaka kutubwira ingeso nziza ubona kuko ubu ugiye kuba umuserukizi utsinze bien sûr ugiye kuba umuserukizi w'abandi bakobwa mu ntara ya Ngozi niye ngeso nziza ushaka ko abandi bakwigako ubona yuko uyifise kandi uzoyerekana ari izo kwama mu bikorwa byawe kwicisha bugufi kwitonda no guha agaciro umuntu wese aguhanuye ikintu kumwumviriza naho yoba ari muto canke mukuru yego urakoze cyane akazina ni Moza Andrinkers n'uyu si ryambere ndavyibaza ko si ryambere bakubonye nawe ndashaka kumbwire confiance wifitiye ingana gute kugira uze muri Miss bamwe baravuga uri yaravyibushe uri yaragize iki confiance ni yahe waje ufise confiance ingana nuko ngana ninde cyane kandi yanavyibushe nayo yego kuba witoje muri Miss kugasaka uko waje siko ubu abandi bakubona uko waje hari abantu babijija kwinshi sivyo wewe nigikubona uzokura muri Miss kugasaka ikintu nokora nzokura bon muri Miss kugasaka abantu benshi babyishizemo ko ajamo abakobwa donc bubahuka donc umengo ubugiye kwishima ubugiye kwirata mais c'est pas ça turubahuka nyene kuko ni turi muri bamwe boza kugenda kwitoza urumva ahubwo ni ifo ko badu respecta kuko mu bakobwa ari Ngozi n'abakobwa seti gusa bashoboye kwigira iyo confiance bakagenda kwitoza yego uratubwiye bishitse ntutsinde wowe fata gute nta na kimwe kuko mwihaganwa hariyo gutsinda no gutsindwa ico ni ikintu kizwi muri bose nintatsinda hariyo umwe muri bano bagenzi banje bazaba batsinze et je serai fier de urakoze cyane urakoze Miss wa kane urameze neza yego meze neza uyu ni ryambere ariko ngira mwaramuhonya ahandi wo babwira akazina nitwa Claudia Kanyamuneza harabaye Miss Burundi kuko utashimye kuja muri Miss Burundi kumva waje muri Miss kugasaka nari numva umengo Miss Burundi ni birebire gose umengo kuri jewe umengo byari byagutse gose hanyuma ariko Miss Ngozi yambonekeye nkuko umengo ni guserukira intara nyene ego hanyuma canumva noja muri Miss Ngozi iyo uvuze ngo byari birebire ushatse kuvuga yuko atari level yawe oyaha byari birebire mu buryo bw'uko usanga muri Miss Ngozi ubuserukira igihugu kandi uba ugenda
ugahura n'abantu bo mu ntara zitandukanye ariko muri Miss Ngozi numvise umengo bandi kumwe n'abanyengozi tuva hamwe numva umengo nihiganwa riraba abanyengozi Abanyengozi ushatse serukira intara yanje byose nkabitangura mu ntara yanje ibyo nshaka gukora. turashaka tubwire usanga revo yawe iri Ngozi gusa ni giki ubona ni giki wagaye muri Miss Kugasaka ubona yuko muri Miss Burundi ubona yuko urumva muri make umengo wagaye Miss Kugasaka Miss Burundi iri hejuru yawe ni giki ubona cyatumye ubigaye? Oya Miss Burundi ntayo nagaye nuko gusa nti oya sikuyitinya iyo nza gutinya Miss Burundi na Miss Ngozi sinari kuyubahuka kuko byose ni ibintu bisaba guseruka ni ibintu bisaba kurinda bisaba kwiyumva ariko numvise no kwisantale mpereye iwacu hanyuma nejo kumbure bizompa gutinyuka au fait province sico kimwe na Miss Burundi Miss provinciale na Miss Burundi sico kimwe Miss Burundi biragutse ni ibintu nyene by'igihugu nkuko nabivuze userukira igihugu cose muga Miss provinciale utangura guserukira intara rero cyane umva umengo nohera kuguserukira intara hanyuma ninabona mu by'intara nishoboye niyumva ko ndi à l'aise nzoshobora guserukira nzoshobora no kwitaba muri Miss Burundi. Ni giki ubona muri Miss Kugasaka ziruhije abandi like mu myiteguro tubwiye mu myiteguro uko ibintu bimeze ko c'est pas la première fois umvise iganwa ry'aba Miss ni giki ubona kirushije ubu uravye andi ma event Miss Kugasaka na Miss Burundi ayandi ma event ya Miss Kugasaka nyene yahoraba yose mu Burundi y'aba Miss iyi Miss Kugasaka turitaweho ico ni cambere hama inzego zirabirimwo abantu benshi baravyitayeho natwege baratwitayeho ubwacu baratwankadra baradukurikirana hanyuma mu yandi ma evenement uko ndabizi siko byahora bigenda nkukuye ego harabaye changement rero igihari gitandukanye n'ibindi nuko ubu twitaweho cyane nivyo mbona urakoze cyane murakoze turabandanya kuri Miss Yundibaza baramubonye urako urashaka kubibutsa akazina kawe? Okay, nje nitwa Hakizimana Nusaiba. Ego. Nusaiba washaka kutubwira ndibaza ko uri mu musulman? Ego. Ibi ni ibintu tutamenyereye. Washaka kutubwira ukuntu byagenze bwishoye kuza mu Miss kandi uri mu musulman? Okay, mu bisanzwe ntibyari bimenyereye ko umukobwa w'umumuslimani aja mu bintu bya Miss ikiniki. Me abavyeyi banje kuva kera bari bazi ko ari rêve zanje. Ku mashuri nkiga secondaire narakunda nyine ibintu bya Miss bya défilé de mode kiri ndamubwira abavyeyi banje ya ndabikunda en fait ni kiye kibi ni musigure ikibi kiri mu Miss musigure kijya ni kibi nanje ndaza kwimenya kari bibi ndeke kubikurikiza ni competition mu zindi ama concours ama exeta turayakora nico kimwe na Miss musanzwe confiance nayo nifitiye muri njewe navuga ndashaka kuja ndakunda nje ibintu by'ama competition shaka kuja gukompeta n'abandi iki niki ubwa mbere barabanje babyankame kubera amajambo y'abantu iki niki baravyiyumvira bavuga ya en tout cas la serge kubera nace ndabwira projet fils bavye wow en tout cas projet ufise izofasha benshi kandi abizofasha bose bazovuga kari kubera wapana kubera idini rya kubera wewe ndavuga je nta kibi ndabibonamwo niyo mpamvu nabigiyemo. Ni giki wabwira abantu bafata ibintu by'amadini bakabishira mu bindi bintu mu bana bagashaka yuko ibintu by'amadini bibugara cyane ku buryo batama chance hari n'abatama chance y'ubuzi ari n'ama competition n'ibisanzwe mbwa hariho abatama chance y'ubuzi bavuga no usenga nshobora gukora hajya nshobora gukora akazi nkaka ni giki wobabwira? Okay, nje ico no babwira ntagiye kure meze nk'uhanura abavyeyi mu isanzwe papa wanje jara supportinga cyane aramfasha kandi n'umuntu mu musulman na mama wanje n'umu musulman baramfasha batitaye kuri iki umuntu ashobora kuba afite talent ashaka gukora ikintu me umaze kumudekuraja kwa urababaza nyereka ikibi en tout cas twese turashoboye idini ryose turimwo twese turashoboye urashoboye kugenda imbere y'abantu ugaserukira abandi urashoboye kuja imbere y'abantu ukavuga projet ukavuga icumbi kurimwo apana idini
biguhagarika antuka atakibu bibonamwo atacaha nta caha kirimo ahari caho ubona turiko turakora nta caha na kimwe rero niyo mpamvu je nta kibi ndabibonamwo vraiment nta busa twambara nta kiya urakoze cyane sawa merci urameze neza Ego. uyu ni irya mbere dukoranye ushaka kubibwira akazina Kahoza Sheila. Ego. Sheila ndashaka kumenya mbega ejo abanyengozi bagutoye ni giki bo kwitegako Bunyitega ko ibyiza byinshi cyane kuko hari imigambi nateguye nifuza kubashikiriza izobagirira akamaro kandi bishitse bakanyizera nkaba umwigeme muserukizi kuri bo iyo migambi zoba ari myiza cyane kuko nayiteguye ndabiyumvirako kandi ndayitegura nifuza iterambere ku ntara y'Iwanje. uravuze ngo ubiyumvirako bo bari bande Abajure n'ubu ngaha Ngozi ugwaruka ndetse n'ubundi umuntu wo gufasha se umujene gusa ibyo nateguye bishobora kugira akamaro kuri benshi. Yego. uvuze ngo abajene umengo hashizemwo abahungu ariko userukira abakobwa sivyo mbega ku bakobwa ni giki ubona yuko we abakobwa b'Ingozi babuze cyane cyane Bon, icambere mvuze les jeunes simba shatse kuvuga abakobwa gusa. uri umwigeme muserukizi sivyo Muga kuba umwigeme muserukizi ntibizigura kuba umuserukizi ku bakobwa gusa. Urashobora kuba umuserukizi ku bandi no ku bahungu. Yego. Yego. ndashaka nk'umwigeme umbwire abigeme b'Ingozi bona babuze iki Abigeme b'Ingozi novuga yuko sinovuga yuko babuze ikintu kirekire nyene kuko tumve gabaje. Tibona ukuntu nobisigura. Babuze kubahuka gukora ibintu barikengera bamwe bamwe urumva bagatinya gukora ibintu bakikumira novuga yuko benshi ari cyo babuze nka wewe waba warabavuyemwo nk'amajambo canke ibiki vyarashitse bakakubwiye bakakuvuga ukundi utabibona wewe iyi minsi kugasaka bakayivuga ukundi bakujije ukundi kutabibona benshi barakunda kubivuga bagakritika bakavuga ati umuntu yitoje muri Miss Kugasaka no kwishira hejuru no gushaka yuko bakubona bamumva babinsigura itandukanye mugabo ntabwo ari ivyo kuko ko barinze bavuga umwigeme muserukizi umva ubushaka guseruka ugakora ikintu gitandukanye n'ivyahora bihari ukazana umva iterambere umva ugakora ukaba nk'umuserukizi kugira ngo bakwigireka akarorero keza yego urakoze cyane nawe Yego ni sawa. n'ibindi baza ko mu munsi mwaramubonye muri interview ya mbere ushobora kubibutsa akazina ariko Je nitwa Irakoze Divine Amandine event ya Miss Kugasaka wayijemwo wumva mu mutima uje wifitiye confiance yo gutsinda bishitse ntutsinde ni giki wokora wogaruka l'année prochaine cyangwa wobicirira wocuga ati tu nakare narabuze sinzogaruka Bon, bishitse sinsinde hatsinda abandi cyambere no kwihangana no kwihangana kandi rero si kuvuga yuko nuca ndabiheba ngo kugira ngo kubera ntabitoye ngo hatoye abandi oya nzogenda nige niyumvire kandi kugaruka kubera kwanza icyambere ndabikunda sana ndakunda cyane kwinjira mu bintu by'abamisi kugasaka Amandine waje ufise projet uje kugupresenter mbega iyo projet yawe hamwe utotogwa muri Miss Kugasaka nta kundi kuntu ubona yuko iyo projet yawe woshikiriza abarundi kazi n'abarundi udaciye mu vy'abamisi bon ego je ndabona ko no bon i projet yanje urumva iyo projet yiwanje ni yiwanje si byo nakuya handi urumva nivyo nje niyumvira mu mutima wanje biva mu mutima wiwanje bon vyitega mu kindi gihe tukabona Amandine ego gusa rero ivyo bizimana gusa ico nzi nuko nogaruka kugira nshitse projet yanje kubera kwanza icyambere mbona ko Miss Kugasaka yomfasha gushika mu ntambwe ya gushika kugira projet yanje ishikaho nkeneye igeraho nshaka urakoze cyane merci nawe urameze neza strong tugusanze ngahe Ngozi ni muhira turabizi ko ari muhira muwaje gushigikira igikorwa ca Miss Kugasaka impamvu yihe yatumye ushigikira Miss Kugasaka impamvu ya mbere nuko bangomwe ababiteguye barangomwa hamanije impamvu ya kabiri nuko navyemeye
ndahora vyemeye nkumva ko ndi prêt gushikira undi ugaruka ushaka gutera imbere akaba harimo rero runo garuka rwashatse guteza imbere cyane ibyumviro by'umukenyezi n'umufasoni kandi bihereye ku mukobwa kiri muto akabindongozi kuko niho dutegurira indongozi zeje muri kazoza ntabwo indongozi gusa zaremeye kuba abagabo n'abagabo n'abahungu gusa ahubwo n'abakobwa bashoboye kandi abakobwa nabo nyine kuko namenda bivuga nibo mushinge wa humanité nibo batuvyara nibo bavyara bakuru b'ibihugu ifore ko ikintu cyose nubako kiza gishikira mwigeme gishikira mu jeune ndi prêt yo kukicamwe inguvu zanje zose umwanya wanje bwanje kugira ngo turabe ko hariho aho cokishikana nk'umuntu yifuza iterambere Master atubwiye ngo barakugomwe wowe ujejwe iki muri Miss Kugasaka bamisemo nk'umupare wa evenement eza nimba ari icyo mfishe notera nkagiterera mu buryo ubunaburiya kugira ngo byukuri umupare numuhagarikizi aratanga icyumviro cyose gishoboka kugira ngo ibintu vyegere imbere nivuga ko nanje nababiri umuhagarikizi ngira ngo nivyo bahayisite nkuko mubibona buzo gushobohera burabira burashengura buratagata nivuga ko mwabona ko itangwe bisa neza ko n'inyuma yaho zasa neza kandi nibyo bigenze neza nanje ndumva ko mfise fierté kuba nanje nashize ingufu zanje umwanya wanje kugira ngo nkuri ikintu coteza imbere ugwaruka niko kazoza kisi yose niko bazoza ka keje niko bazotuba kuno munsi niko bazotwara igihugu nibo bivuga ko uri investisa mu kintu kimbuka ariko navuga yego Master bahari abashobora kwibaza ati kumure bamutoye kwera yuko bamwizeye cyangwa bamugize uwo mupala nyene nko bitubwira kwera ko ari yo avuka niho muhira wewe ivyo bivuze ko ikiyaba ari intara ya Kayanza canke ari yindi ya Gitega bakakwizera bakoresha izo nguvu uriko urakoresha uboye cyane nago wanashaka jewe icyo gutangaza je mvuka imuramvye none navukiye ariko nakuriye hano mugabo rero mva hano hose mandi mu Burundi ndava kare muhira nujuma nihomba why not nujuma exemple typique harabaye flambeau de la paix yategwe na mairie de la ville naremvesha umwanya wanje wose kugira ngo n'inguvu nyinshi kugira ngo bigende neza tukaterera igisagara cha Bujumbura mu kugwanya corona master music nayitanze kugira ngo bari bakore mairie ari ibisavye vuga ko jewe ntavuga ngo niko nkora intara ya Ngozi gusa nkorera igihugu muri Burundi ari hose nkenewe ago ntihagira abantu bitinya hose nkenewe numva ko jewe ko nakindi kintu navukiye kuba ukora nukuba umuserviteur w'abandi nico navukiye navukiye ngo nishire ngo wankorere ushengo ngare ngo njyame ngira iki ngo njye amahera vyose n'ibintu bigize ubuzima bwabo urumva ko purpose ya mbere niko ngira ico mfashije abandi mu gihe Imana yakinshoboje kuko Imana itanga don ngo iserve abandi nako ari don pour toi seulement Master since ko babwira abantu baza kudukurikirana kajambo kanyuma kuko urabona ko iyi event izobejo kandi barayiteza ari benshi sinzi akantu babwira kanyuma abantu bose kwa turaba utarashobora kugira gahunda yo kuza kuraba event aho uri hose Ngozi ni hafi nta hamwe uri mu Burundi munushe kwashika mu munsi umwe karibu evenement izo ku mugoroba mu tariki imwe yo ku 8 ejo karibu mushaka kuzokirabira mujije ari byo mutanga ivyumviro mu bitange ari byo mushigikira mu bishigikire ari nivyo mwapresse mu bya pression ko nibaza ko turinga ko dukore apana kango udutegana imisi bajene dupondane cyangwa ngo waya ngo ndinde ngo azohomba cyangwa azoya no ago gira nimba ishoboye gutanga uno mwanya nk'icyumviro cyangwa intererano ugitange hakurindira ngo uze bizofara ama uje guponda no gutwenga abantu nibaza ko yo tari intererano yofasha ugaruka nawe ubwawe niyo gufasha bari rero karibu mwese ejo nibaza ko bizaba ibintu byiza cyane mbonye imyiteguro niyo yerekana igitutu chama resultat atandi yego urakoze cyane ciao thank you umeze gute turameze neza cyane uyu niwe bita Breze washobora kwabwira ivyo ujejwe muri Miss Kugasaka muri Miss Kugasaka je ndi utwara umugwi uri kurategura Miss Kugasaka ndi CEO wa Panda Entertainment ifise mu minwe Miss Kugasaka 2020 iri kirayitegura nako imyiteguro igeze kure cyane
Bega Breze woba uri imfukira ngahe Ngozi? ya ego nduwe Ngozi burya Ngozi ni gisagara naho woba wavukiye handi ukaza Ngozi ugakuriraho ubu uri umunyengozi ego Iyi event ni event itangaje abantu benshi korana ko yara Miss Burundi yarapfuye ntiyaba kubera yuko ama organisation yari ameze nabi. Wewe ikintu cyatumye ushobora kuvuga ati reka nshiremwe inguvu nubwo Miss Burundi byangeze kujya Miss kugasaka tugire correction. Ni giki cyatumye wumva kuko utiyumvira ati reka basi Miss Burundi ndayisabe ndayikore ugacha wiyumvira Miss kugasaka. ya igihe cyose ubonye ikintu gipfuye ni bon kucukora ikindi jewe ide yaje umunsi Miss Burundi bayihagarika ndibuka na cendanse ama inscription le 28 avril niho baca batangura kwiyandikisha hariho umugwi wahoro yitegura na cenda isaba ati murashobora kumpa evenement ego turaca turavugana hama evenement ndayitora evenement ndayikorera ndavuga ati reka ngiremwe uburyo bwinshi inguvu nyinshi ko Miss bayihagaritse y'u Burundi nibabona Ngozi citeguye neza na Miss Burundi bazoyiduha kandi dushaka yuko dupartage ubumenyi dufise bwo gutegura mu Burundi bwose ntibari batumenyereye cyane twaciye mu ngorane nyinshi ingorane zishobora gutuma evenement tuyihagarika ariko turavuga ati reka tukume tudushema inguvu zike dufise inguvu muzo dufise zose tuzikoreshe kugira evenement ikomeze ibandanye ndibuka igihe cyose izo ngorane zabaye niho munsi naciye ndesida munsi evenement izobera le 1er août nayipanze iyo tariki atari kuvuga ngo ama sponsor ndayafise atari kuvuga ngo ibikinda bifise habwa ari kugira ikintu cyose udafise target ntushobora gushikako habwo kugira mfata umunsi kugira ngo ntibizohagarare tugume dukora cyane kugira ngo evenement izobe nziza niyo mpamvu twaje dushaho uwo munsi kugira bidufashe kuguma twitegura n'inguvu nyinshi n'ubushobozi bwose dufise bien aba sponsor ntitwabaronse bikwiye nkuko bari bakwiye guterera mu gikorwa cyane ariko hari abandi badufatiye runini bagatuma na evenement igenda neza cyane turanabashimira ariko ndanabashimira cyane abantu ama media ariko aradufasha kugira ngo evenement imenyekane kuko ama media adahari nivyo ukunda muri organisation rero turashima cyane kandi turiko turakora ibintu vyiza namwe ndazi ko muri ko iri kurakoreshwa ubumenyi bwinshi mu bwo naronse kandi ndibaza ko ariko harabahaye suite kuko uwiza aramenya kandi ivyo yamenye akabisangiza abandi sinzi akajambo wabwira ku bantu bafite amakenga ejo babona umengo negrije ibintu ntibaze sinzi icyo babwira nta makenga bogira kuko conference yonyene yabaye no munsi yatumye abantu babona yuko na event mikomeye ariko baravuga hari umuntu yakomanse murantunga ati mbega yo ari Miss Burundi yabereye Ngozi icyo kibazo cyane nwengeje cyane ndabaza ati uwo muntu yiyumvira gute ni Miss Burundi iri kirategurwa ariko umuntu wese ariko araturaba ariko aratwumviriza kandi ku munsi w'ejo ndagutumiye ni kuri Nobel Ngozi ahakunze kwitwa kuri piscine muzoze mushigikira bigeme biwanyu mumaze iminsi mike muhagaritse kubatora ku ma Facebook no ma Instagram mubatora mubaha amajwi ajye amajwi mwabahaye ari kuri 10% n'amajwi muzobaha ku munsi w'ejo ari kuri 10% donc murahawe ikaze muze kubongereza amajwi tubashe kubona umwigeme muserukizi w'ukuri evenement ibashe kuba neza n'umwigeme tubashe kuronkana n'icyo tumutekerera azobashe kwikenera mu buzima bwa misi yose kandi murakoze cyane Minush na Magic TV canke Magic Channel TV na Scott hari cameraman ego murakoze cyane no ku munsi w'ejo turi kumwe ibikorwa turiko turabitegura neza cyane kandi cyane ibirungo tuguma tubishiramo kugira ngo ibintu bizagende neza cyane salam shalom murakoze nawe